Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane, aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake bemeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugejeje igihugu ahatemba, ariko bikaba byarayangaye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ibintu nka byose byahagaze mu gihugu bikuturutse ku bukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bamufasha gutwara igihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ibintu bihambaye cane kandi biteye ubwoba biriko biravugwa mu matora yimirije imbere, aho umugambwe seneri watanguye kwamagana ibiriko birakorwa kandi ukavuga ko byanze bikunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwateguye ubusuma bukomeye cane mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2025 ndetse n'2027. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubaha amakuru y'umutekano ahambaye cane ateye ubwoba ari kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu mugambwe seneri baratanguye kwidogera umurwi seni ko uhengamye ku buryo bukomeye cane. Umurwi seneri urongowe na Nestor Girukishaka baratanguye kubona ko ataco bazabona mu matora yimirije ya 2025. Bagiriza umurwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni guhengama mu gushiraho imirwi sepi na sesi. Muri seneri bavuga ko barose abantu 5 kuri 52 bagize sepi na 24 kuri 294 bagize sesi, mu gihe umugambwe CNDD-FDD wowo wiganziye ibibanza nka byose. Mwikete basohoye ku munsi w'ejo mu mugambwe seneri urongowe na Nestor Girukishaka batanguye kwidogera umurwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni guhengama no kutigenga no kudakorera mu muco. Nk'uko bigaragara muri iryo cyete, umugambwe seneri uvuga ko umugambwe CNDD-FDD ari wo wiganziye ibibanza nka byose mu bigize imirwi itegura amatora mu matora sepi no mu makomine byose nyine bikaba biteye amakenga. Ni mu gihe umugambwe seneri uvuga ko ukomeye mu gihugu wahawe abantu 5 gusa kuri 52 bagize sepi na 24 kuri 294 bagize seni. Naho biruko umugambwe seneri umenyesha ko uzokwitabira amatora ya 2025 yose, ugasaba umurwi seni gukorera mu muco no kudahengama, ariko abatari bake bakemeza ko n'ubundi uyu Nestor Girukishaka akorera mu kwaha kwa CNDD-FDD kuko nibo bamufashije gukura umushingamateka Agathon-Rwasa. Benshi banahamya ko ari we abarundi bakeneye, kandi benshi bakemeza ko ari we ushobora no kuzahura igihugu c'u Burundi kimaze kwinjira mu bihe bibi cane kubera ubutegetsi bubi burongowe n'akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Tuve kuri iyo nkuru tubabwire amakuru ahambaye cane kandi ababaje, aho ambasade y'u Burundi idoha muri Katari iriko irakora urudandazwa rw'abantu. Reka tubanze tubashikirize mbere yuko
tubabwira uko byifashe ku mutekano w'umukuru w'igihugu, aho amakuru adushikira adahumuriza. Hari abarundi benshi bagorewe muri Qatar inyuma y'amafaranga menshi barishishijwe na bamwe mu bakozi b'ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu bakigezamwo babura ibyangombwa, none babayeho banyegeye ku buryo bukomeye cane. Umwe mu bakozi ba ambasade y'u Burundi arapfunzwe yagirizwa kwinjiza abantu muri Qatar bidaciye mu mategeko. Ambasade yaciye imwihakana. Abarundi bari muri ico gihugu baridoga rwose ko ambasade ataco ifasha umurundi agorewe muri ico gihugu, bakanayagiriza amafuti menshi arimwo urudandaza rw'abantu no gufasha abiba amafaranga mu Burundi baja kuyanyegeraza muri Qatar. Bagiriza ambasaderi Isidore Ntirampeba ko ari we akingira abakora ayo mafuti yose. Abarundi bashika muri Qatar bakabura ibyangombwa. Umwe mu barundi baba muri Qatar yatwandikiye uko bimeze. Turabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Twashaka ko mwodutabariza ku ngorane abarundi benshi bari muri Qatar basigaye bahura nazo bivanye na ambasade y'u Burundi iridoha. Ambasade isigaye ikora urudandaza rwo kuzana abarundi muri Qatar, kenshi ikabata mw'ibarabara ata byangombwa bafise. Ambasade yahorana umushoferi yitwa Jean de Dieu, ubu akaba amaze amezi 3 apfungiwe muri Qatar, ariko amaze gufatwa ambasade yaciye imwihakana. Jado yafashwe yagirizwa kugurisha amaviza no kwinjiza abantu muri Qatar bidaciye mu mategeko. Ariko bamenyesha ko hafi 75% y'abarundi baba muri Qatar ari Jado yabazanye. Ikibiciwe yarabazanye ariko ntiyabarondereye ibyangombwa bita OID kugira ngo babashe kuba muri Qatar. Benshi mu bo yazanye babayeho ata byangombwa bafise. Bamwe barafashwe baratahanwa mu Burundi, abandi baza baragerageza kunyegera igipolisi. Naho ambasade yo imwihakana, Jado niwe yaja gutora abarundi ku kibuga c'indege kandi akabazana mu modoka ya ambasade y'u Burundi. Aho nk'umwihariko aho yazanye abarundi batari bakeya. Aho kumwihakana, ambasade y'u Burundi yoraba igasabira ikigongwe Jado hanyuma ikamutahana na rirya amagara yiwe atifashe neza. Hari uwundi mukozi wa ambasade akora urwo rudandaza, n'uwitwa Pasiteri Wivuze Nigateretse. Mbere n'uyu mwanya ari mu Burundi gukwa, aho yagiye ajanye amafaranga atari make y'abarundi aherutse kwinjiza muri Qatar. We ico yakoze yasohoreye viza abantu nk'icumi. Bamaze kwinjira muri Qatar aca yigira mu Burundi. Ubu abo bantu baramaze nk'ukwezi bashitse. Harimwo n'abakobwa nta cyangombwa na kimwe bararonka, kandi bizogorana cyane ko baronka ibyangombwa kubera ahavuye viza zabo hatazwi kandi hatemewe n'amategeko. Ubu abo bantu birigwa mu mazu binyegeje barindiriye umunsi bazofatwa bagasubizwa mu Burundi gusahura imiryango. Bano bakozi ba ambasade y'u Burundi bariko barasahura imiryango isanzwe ikenye. Umuntu kugira bamurungikire viza ya Qatar bamusaba amadolari y'amanyamerika 1,500 canke 2,000, hafi miliyoni 14 z'amarundi. Uri umukobwa ho bagusaba amadolari 3,000. Ni amafaranga menshi cyane ataho ahuriye na viza ya Qatar. Aho rero ugeze Qatar urasubira ugatanga amadolari 400 yo kukuronderera ibyangombwa. Ikibabaje rero ni izo nzira z'amanyanga bacamwo mu kuronka izo viza, bikaca bikwigera abarundi bageze ino bakabura ibyangombwa. Ababazanye baca babata mw'ibarabara ngo nibironderere akazi. Ubundi inzira zemewe muri Qatar ni amasosiyete asanzwe azana abakozi abasohorera viza, akabarungikira itiki ry'indege, akabazana akabakira ku kibuga c'indege, akongera akabaha aho bashikira.
y'amasosiyete yo nyine aca abaronderera ibyangombwa kandi akabajana ku buzi. By'ukuri ambasade y'u Burundi iriko irambura imiryango kandi iriko irahemukira abarundi ku bwinshi. Ambasade ntitabara abarundi bagowe. Umurundi ari muri Katari yanditse ati hari abarundi 6 bigeze gupfungirwa ahanyine muri Katari hari muri 2022. Ico gihe bari bagiye kwishyuza amafaranga yabo umukoresha yari abaheraniye. Wa mukoresha yaciye abahamagarira igipolisi kirabafata. Bamaze iminsi 7 bapfunzwe nta muntu n'umwe wa ambasade y'u Burundi yahonyoje ikirenge aho hantu. Aha mwamenya ko mu bari bafashwe hari harimwo umunyarwanda umwe n'abanyakenya. Abo ambasade yabo yaraje arabasohora mu gasho. Abarundi burijwe indege barataha bataronse agahembo kabo kubera batagira ikibavugira. Ibi ni bimwe mwavuze ko abaserukira Uburundi mu makungu batazi ko mu byo bajejwe harimwo gukingira abarundi. Aha ntawovuga amafuti akorerwa muri ambasade y'u Burundi muri Qatar ngo ayaheze. Na ambasade ikorerwamwo canke ibintu bya transfer y'amahera. Hari amahera menshi cyane ava mu Burundi azanwa hano muri Qatar. Birashoboka rwose ko abategetsi bakeneye kunyegeza amafaranga biba bayacisha muri izo transfer bakaza kuyabitsa muri Qatar. Amafaranga amwe ava mu Burundi akaza Qatar, ayandi akava Qatar aja mu Burundi. Ambasade irafise umuntu ikoresha mu kugira amatransfer y'amafaranga menshi cyane ava mu Burundi yinjira muri Qatar. Iyi nkuru tuzoyigaruka ko idonido hanyuma kugira ngo mumenye amanyanga akomeye cyane ariko arakorwa na ambasade y'u Burundi muri Qatar. Akarwi gakora runo rudandazwa. Wa Murundi ati Qatar arabandanya ati turasabye ambasade y'u Burundi ahagarikiye urudandaza rwo kuzana abarundi muri Qatar kandi ibizi neza ko itazobaha akazi. Ambasade ikorana n'akarwi k'abantu 5. 2 basanzwe ari abakozi ba ambasade y'u Burundi idoha, 2 bandi baba muri Qatar, umwe ari mu Burundi. Abo bantu nibo basaba abarundi ayo mafaranga y'amaviza bakabemerera ubuzi n'imishahara batari bubahe. Ako karwi gakingiwe na ambasade Isidori Ntirampeba niwe ugakingiye. Ambasaderi Isidori Ntirampeba niwe ukingiye ako karwi. Uyu Murundi yaduhaye amazina n'amafoto y'abagize kano karwi. Abadasanzwe ari abakozi ba ambasade y'u Burundi twashimye kubavugako. Ibi bintu birateye isoni ariko ntibitangaje mu gihe amasosiyete yahawe kugurisha abarundi mu bihugu by'Abarabu asanzwe yegukira abategetsi bo hejuru mu burongozi bw'igihugu no mu burongozi bwa CNDD FDD. Ubundi iki cari ikibazo umushiranganje Albert Shingiro yotegerejwe kwitwararika bino bintu bigagahagarara ariko ntabyo twiteze ko azokora. N'imiburiburi hakorwa ibyo gufasha abo barundi babayeho banyegeye muri Qatar bakaroherezwa kuronka ibyangombwa canke se bakagarukanwa mu gihugu. Abakozi ba ambasade y'u Burundi idoha nibumva ibifuza kwishura kuri no nkuru nabo nyine tuzobakira kugira ngo tumenye ibiriko biraba ariko ikigaragara cyo nuko Uburundi bugeze ahatemba kubera ubutegetsi bubi. Tuve kuri iyo nkuru amakuru yacu tabandanize kubiriko biravugwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko umutekano wahungabanye ku rugero rukomeye cyane kugeza aho abacungera Perezida Evariste Ndayishimiye bamukuye ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare House bakamujyana ahantu hataramenyekana gushika uyu munsi. Muraza kubikurikira amakuru yacu hanyuma kuko turacyariko turatohoza amakuru y'ibiriko biraba. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.